Ndatanze mwiriwe neza abubahwa muba ku mpande zose z'isi, nongera ndabashimira kubategura kino kiganiro co guhuza abarundi. Burya abarundi, burya ndababarire mwabubahwa mwe, ico dupfa ntabwo kisumba ico dusangiye. Ico dusangiye nico kininiya gusumba ico dupfa. Uko biri kose tutezwa kubana kubera itongo Imana yaduhaye ni burya Burundi nyene, niwo murima rusange nta naho dushobora gushirana. Twese dutezwa kubana kandi iryo ni nk'itegeko ku murundi uwo ari we wese. Mumbabarire kuba ntanguje ayo majambo, ndanahaye ikaze rero umwubahwa Pacifique Ninahazwe asanzwe arongoye ishirahamwe Focode ridaharanira inyungu za politike. Akabazo ka mbere reka mvunagure akabazo ka mbere kiwanje, sanzwe nzi neza yuko abo muri opposition nabo muri societe civile bataba mu Burundi basanzwe baba mu buhungiro n'ibinyamakuru vyigenga, amaradiyo uko asanzwe aba hanze, bose bashize mu majwi yuko menga Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere General Bunyoni ko ari we afise uruhara nka 80% rwo kwangara kwabo, niwe yabigizemwo uruhara rero. Ariko uko bukeye siko bwira. Imana yarafashije abo muri opposition nabo mu gateka kazina muntu ma societe civile. Mwebwe Imana yarabafashije, uwatumye mwangara haraza ubutegetsi, ubundi butegetsi bushasha bubowe na nyakubahwa Evariste Ndayishimiye. Ubwo butegetsi bwashize ku murongo ubutungane bw'Uburundi. Ubutungane bw'Uburundi uno munsi ba musitanteri bisanga mu gasho, babura amatari barabogozwa iyo bakoze nabi, ubona aho biri no kubashikiranganje. No kuvuga iyo ni sura ya mbere yerekana yuko ubutungane buri ku kivi. Nyakubahwa umukuru w'igihugu hari ikintu kinini yakoze. Je rero banyakubahwa umutumire wacu, negira ndakubaze igituma mutarataha kandi uwo muvuga yuko yabangaje yaramaze kurengezwa imbere y'ubutungane, ubu akaba afunzwe. Ubu naho ikibagumeje hanze n'icahe? Ikibazo cari kuri we canke ikibazo cari kuri mwebwe? Okay, ikibazo ca kabiri ni nko kwijogota no gutangara. Jewe nshaka musobanurire neza ingene aho rero ndaza no kumuzanamwo Bobo Rugurika. Ndanagira ico mvuze ko ku rupfu rwa nyakwigendera wahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, igihe yashengera canke yitaba Imana, leta canke abaganga harasohotse icyamuhitanye yuko yari COVID-19 nimba ntibagiwe. Kandi nibaze yuko za RPA izo radio zose zizakorera mu gihugu, namwe bo muri societe civile mwese, nta muntu yigeze avuga ikindi kintu cishe inyuma y'urupfu rwiwe. Abanyagihugu twese twaremeranije na leta nabo muri societe civile nabo muri opposition n'ibinyamakuru vyigenga. Abarundi twese tubimenya uko kandi n'ubu tubizi uko niko kuri. Ikintu je caraye kintangaje, ndagaruka kuri Bunyoni, kw'ifungwa rya Bunyoni. Ifungwa rya Bunyoni yaragirijwe amakosa nk'umwene gihugu w'umurundi, nawe ararenguzwa imbere y'ubutungane kubera hari ivyo yakurikiranwe. Hariko ikintu camtangaje nuko hamaze kuvugwamwo izina rya Bobo ndanamugarukako. Bobo Rugurika asanzwe atwara iradiyo
iri muri opposition itakorera mu gihugu, radio RPA. Rero Bobo amaze kuvuga muri urwo rubanza, ku ruhande rwa twebwe abanyagihugu hari ikintu carutangaje. Sinari nzi igihe mwaza muratubarira ku mbuga zanyu, ku maradiyo, ku ma YouTube, ku ma social media, yuko Bunyoni ari we yabangaje. Sinari nzi yuko ahubwo Bunyoni yoba yarakoraburana, yaraganira na mwebwe muri opposition, especially cyane cyane Bobo Rugurika. Hagiye ku mugaragaro, Bunyoni bwiwe akivugira ati Bobo yibarutse yaramuha congratulation, icyo bita felicitation, yaramufelicita. Rero nkatangaza ingene mwavuze yuko ari Bunyoni yabangaje, kandi mwagumye muvugana, mukezanya, mugurana n'amahera. Ico ni ikintu ca mbere. Uno munsi bikubirangora rero kubizera ivyo mwatubarira nivyo mwoba mutubarira, tuko turahiga ukuri tukakubura. Bunyoni niwe yatwangaje, ku rundi ruhande Bunyoni niwe akaraba keza. Ikindi kigira kabiri, Bobo amaze kuvugwa mu rubanza, yarakoze ikintu bita nawene kugera igitero kuri leta. Je niko navyise, mumbabarire, kandi aho wosanga nawe umushigikiye wo muri, kandi uvuga yuko utegamira inyungu za politike, wosanga nawe umushigikiye. Mumbabarire, je nuko nkunda kubaza, kandi nishuwe neza, je birandyohera. Bobo yaciye avuga ngo hariho amakuru ngo menshi ngo narisanzwe fise yuko ngo Perezida Nkurunziza yahawe isumu. Ça c'est vrai, nukuri pe, ivyo nukuri canke ni guhangayisha abanyagihugu. Opposition yavuze yuko Bunyoni yabangaje, niyo opposition Bunyoni yavuze yuko yamaba felicita. Bobo bavuzwe mu rubanza, hace haboneka ivyishe Nkurunziza. Ivyo bintu dukeneye mudusobanurire neza, binsobanurire neza. Osanga atene na jeje nyene fise utwo tubazo, binsobanurire neza ingene ubwa mbere mwemeranije na leta yuko nyakwigendera umukuru w'igihugu Nkurunziza mwese mwadutangarije yuko yishwe na covid, kandi niko kuri, kubera nta kundi kuri kwigeze kuhaba. Ibi navyo byo kuvuga ngo yishwe n'isumu, ibi navyo byo kuvuga ngo urubanza rwa Bunyoni rwagenze dusobanurire ibi navyo mwabikuye hehe, kuko hari ibintu twebwe abanyagihugu dushaka kwisangamwo, kuko kuba tuko turakinirwa ko politike, namwebwe cyane cyane namwebwe mu gateka kazina muntu muvuga yuko mutaserukira inyungu za politike, mugafatikanya nabo muri opposition bazwi. Rero dushaka umuco nyamuco, mumbabarire murejeje umwanya muremure kubera n'ikibazo cyane cari kirekire. Imana ibahezegire, mube aho muronka mubahwe, kandi muhige umuvyeyi wanyu ari we Sebarundi canke leta, mutahuke muhira, twubake igihugu. Murakoze. Namwe ndabashimiye gose kuri kino kibazo kigira gatatu. Murakunze no kumbaza se ubwa mbere mumbajije, kandi utubazo twanyu twose twamara utubazo tutoroshe, tuba dusanga kenshi twumvikanamwo ivyumviro by'abari nko muri CNDD-FDD. Rero ndabashimiye kuko kuba dushobora kuganira, kuba bikunda ko abadasangiye ivyumviro bicara hamwe, ntitwicaye hamwe mugabo bashobora guhana bakaganira, bamwe bose bakavuga ico bafise ku mutima. Ni ikintu je sanzwe shima ko mvuga iminsi yose ko Burundi buzokizwa nuko abarundi bashobora kuvugana. Akabazo kawe nakabazo karekare cyane, akabazo k'iminota 8 karimwe ibintu vyinshi, ariko ndagerageza uko nshoboye ndakishureko. Mu ntango wagize uti mwebwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi, na cyane cyane bari hanze, abo mashyirahamwe yigenga nabo nyene bari hanze, mukunze kuvuga
ko generale Bunyoni ari mu bantu ba mbere babatumye muhunga. Uti rero ntiwumva ingene generale Bunyoni amaze gufatwa agafungwa twagumye tuba hanze tutaciye dutaha. Nivyo ntiwibeshe uvuze ko duhora tuvuga ko generale Bunyoni ari mu ba mbere mu bafise uruhara rukomeye cyane mu vyatumye duhunga. Ico ntiwakibeshe. Ariko si generale Bunyoni wenyene, nta musi n'umwe tuba tuvuga ngo twahunze Bunyoni. Oya, twahunze ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza ubwa mbere. Petero Nkurunziza yari umukuru w'igihugu, arondera kwiha ikiringo kigira gatatu atabirikuriwe n'ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha. Amaze kubona abanyagihugu bavyiyamirije, aca yiha umugambi wo guhonya abavyiyamirije n'abari imbere mu mashirahamwe, imigambwe bari imbere muri abo bagiye baravuga hakiri kare hose biyamirije ico kiringo ca gatatu. Kuko we yafata ati nimba abanyagihugu baragiye mw'ibarabara nuko hari abantu kuva imbere bari bagumye bigisha abanyagihugu ko ico kiringo kitari co, barabubahura gushika naho baja mw'ibarabara. Akongera agafata ko amashirahamwe turongoye canke imigambwe abandi barimwo arivyo vyatumye vyahamagaye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ciwe ca gatatu. Mu nyubako yakoze yo kuja guhonya baba bakoze imyiyerekano, baba bari mu mashirahamwe canke imigambwe, yakoresheje inzego z'umutekano. Urwego rwa mbere rwabaye igipolisi c'u Burundi n'iperereza, nibo ba mbere bakoze ivyo bintu. Navuze mu kindi kibazo nari nabajijwe, ndibutsa uruhara generale Bunyoni yakoze muri ico gihe ari umushikiranganji w'umutekano, arashiraho urwego BAE, brigade anti-émeute, arakorana n'iperereza. Yaravuga ko yaba yarageze no ku rugero ari we yemeza abamaze gufatwa ko bicwa canke ko batwarwa mu masentare. Urumva ko uko wabivuze ko tumufata ko ari mu ba mbere batumye tuba impunzi, ico ntiwihenza. No mu nzego zabandanije kuturondera iyo turi, inzego z'iperereza, turafise amakuru akwiye y'ingene generale Bunyoni yari afise uruhara muri ivyo vyose vyo kuturondera. Ariko navuze si generale Bunyoni wenyene, hariho umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, hariho umushikiranganji w'umutekano, hariho ubutwara iperereza n'abari musi yiwe bose aca akoresha. Umva generale Etienne Ntakarutimana musi haca haba nk'umuyobozi mwishikira wiwe generale Maurice Mbonimpa, musi harazi gutwara iperereza mu gihugu hagati, ico gihe yari Emmanuel Ndayiziga. Hakaba gutwara iperereza hanze y'igihugu, musi yabo hakabaho izindi nzego zijejwe kurondera abiyamirije ikiringo ca gatatu, baba bari mu gihugu baba bari mu mahanga. Mu gipolisi hariho izindi nzego nk'izo nyinshi, uretse twavuze Desire Uwamahoro yatwara brigade anti-émeute, hariho izindi nzego zijejwe iperereza n'izindi. Ugiye ku kirimba c'umukuru w'igihugu, hariho bwa mbere BSPI, yabo buyitwara, yabo bujejwe iperereza muri yo, n'abandi bakoreshwa ku kirimba bari bajejwe nabo nyene guhama abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Na twebwe iyo turi mu mahanga hose baturondera ko hari ico bashobora kudukorako. Hariho igipolisi API, naco nyene cari ku kirimba c'umukuru w'igihugu, uwugitwara Alexandre Muyenge. Musi hakabaho nk'uwatwara kompanyi ya mbere wo bita Ndundi, nawe yari mu begereye cyane Petero Nkurunziza. Hariho kandi abo bakoresha mw'iperereza ryo ku kirimba, twaravuga kenshi nk'abitwa ba brigadier Jonas Ndabirinde, ba caporale Claude Nijimbere batazira amatwi, n'abandi benshi bo muri API. Abo bose bariko baraturondera. Hariho mu gisirikare, inzego z'igisirikare zariko zirabikora cyane, police militaire. Hariho nk'ikambi ya Muha, Pascal
Minani batazira amababa, abantu bose barazi ibyo ariko arakorera mu makartier mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Hariho nk'umuhisi Lieutenant Colonel Darius Kurakure yariko arakorera mu makartier y'uburaruko bwa Bujumbura, arasubirirwa na Dismas Sindaye. Hariho amakambi yandi atandukanye mu gihugu hagati nko muri za Jenda, za Mugamba, nk'ibyakorwa na Majoro Marius igikirundi sindaryibutse n'ahandi henshi. Ni ukuvuga inzego nka zose z'igihugu zihambaye z'umutekano zariko zirakoreshwa na Nkurunziza mu gikorwa cyo kwica, cyo guhama, cyo gufata, cyo gupfunga, cyo kuboreza igufa, cyo gufata ku nguvu, amabi yose ashoboka yariko akorwa n'inzego zose z'umutekano zifatanye ziturondera zose. Rero woza kuvuga ngo twahunze Bunyoni yoba ari umubeshi. Bunyoni yari mu bafise uruhara rwa mbere rukomeye, ariko zari inzego nka zose z'igihugu zari zibirimo. Perezida Ndayishimiye amaze kuza ntivyahindutse. Wa Bunyoni yagizwe umushikiranganji wa mbere, Gervais Nderakobuca batagira ndahugarika araho umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu. Abo bose uko ari babiri bafise uruhara rudasanzwe rungana muri ivyo bintu. Ni ukuvuga niwopfunga Bunyoni ngo uce uzana ndakugarika ngo uvuge ngo waje guhumuriza abantu, nta kiba gihindutse. Ufashe abo ba Museremu ku butegetsi bwa Ndayishimiye, ugafata abo bose tuvuga ko bagiye barakora ivyo bikorwa byo kwica abantu, abo ba Kazungu, abitwa ba Nkoroka, bose bari muri izo nzego. Mbere ku butegetsi bwa Ndayishimiyeho haca haza ikindi gishasha c'iperereza ry'igisirikare ryakoze ibara, naryo riratumarira abantu batari bake bari mu bagiye bariyamiriza ikiringo cya gatatu ca Nkurunziza. Imvugo y'umukuru w'igihugu ntayitaniye n'imvugo yari ihari imbere, nawe nyene twita abansi b'igihugu. Yariko aravuga guhera umunsi avuga ijambo rya mbere aheje kurahira, imvugo yakoresheje ari imvugo itwita abansi b'igihugu, nk'uko kuri Nkurunziza babikora. Ni nk'uko za manza nababwiye zidafashe zahavuye zisohoka bakazitwambika, zakozwe ku ntwaro ya Ndayishimiye. Nta ntambwe nimwe turigera twumva Evariste Ndayishimiye avuga ko aje gukosora ivyo bintu kugira ngo abahani hagati y'akazina muntu batahuke mu gihugu, amashirahamwe yigenga asubire gukora mu gihugu, gushika barafuswe, kugira imigambwe yafuswe isubire gukora, kugira abarongoye imigambwe basubire kugaruka, kugira abarongoye amaradiyo bashobore gusubira kugaruka, haturikwa imitahe. Urumva ko ivyo vyose umutahe si Bunyoni, badusize ko imitahe bagaca imanza ziducira gupfunga ubuzima bwose, bakatunyaga ivyacu vyose. Yaba yari Bunyoni yabikoze apfunzwe canke akuwe, twaza twumva itangazo rivuga riti abo yanyaze ibintu barabisubijwe, amashirahamwe yafuswe aragarutse, imitahe twasize ku bantu turayifuse. Nta kintu na kimwe kija muri iyo ntumbero cabayeho. Rero wovuga ngo ni Bunyoni twahunza yoba beshi, mugabo wovuga ko Bunyoni afise uruhara runini mu vyatumye duhunga iyo bavuze ukuri. Aho nuko nocishura je ndavye uko intwaro ya Ndayishimiye yifata ko batavuga rumwe n'ubutegetsi, haba mu gihe Bunyoni yari ahari, haba mu gihe Bunyoni atahari, nta mpinduka n'imwe ihari. Gushika ubu turabantu turondegwa, n'ubu iyo twahungiye baturondera kwa kundi, intumwa zabo ziturondera mu bihugu bitandukanye turazizi, turafise amakuru yavyo. Ingene bamwe n'abazungu basigaye baronderwa ngo baze kuturondera turabizi, ayo makuru turayafise, ntawuza kuduhenda kuri ivyo. Bunyoni ahari canke atahari, umurongo uracari wa wundi wo guhama bamwe mu bana b'Uburundi bakabita abansi b'igihugu. Aho nta cahindutse. Ku kibazo kindi kigira kabiri kiri mu kibazo cawe, ikibazo kigira kabiri wagitumbereje cyane ku muntu atari mu kiganiro kuri Bob Rugurika, aho biraza kungora kumwishurira, biraza kungora gose kuko urumva atahari, niwe ashobora kuvyishura kuko muri kindi gihe mwana mutumira. Ico nshobora gukora mu byo wagiye uravuga no gukoresha amajambo amaze gukoresha, bamwe n'abandi ibyo bamaze kuvuga ndashobora kuvyibutsa, ariko nta kirenga ngaho nshobora gukora kubera ko atari mu kiganiro wenyene ngo avyishurire. Mumutumiye kumbure nawe azoheza avyivugire. Muri ibyo rero wavuze, wahereye ku kijanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza n'ivyaruvuzwe ko ucurabijanisha ni dossier ya Bunyoni.
numvise ariko byaje kuko wagize uti Bob bamuvuga ko yavugana na Bunyoni hanyuma bamaze kumuvuga nawe acazana ikibazo kijanye n'urupfu rwa Nkurunziza. Uca uravuga uti icyambere wemeje bavuze uti yaba leta yaba twebwe ko twese duhuriza ku kuba Nkurunziza yishwe na coronavirus covid-19. Ico kintu sico na gatoyi leta ntavyo yigeze ivuga n'umunsi umwe, kandi na twebwe ntabyo twigeze tuvuga n'umunsi umwe. Twese twagumye dusaba ko habaho umuco kucishe perezida Nkurunziza. Nibutse ko imbere y'uko Nkurunziza apfa, Nkurunziza atanemera ivyo bintu vya covid. Nkurunziza yavuga ko Uburundi bukingiwe n'amasengesho, muravyibuka avuga ko ikirere c'Uburundi gisengeye. Umuvugizi wiwe akavyemanga gose ko Burundi busengeye atangorane bijanye na covid. Imbere y'uko apfa ibitigiri vy'abagwaye covid vyaranyegezwa, ntivyashigwa habona. Ivyo byagiye guhinduka apfuye abariho Ndayishimiye aje we acavuga ko covid ari umwansi akomeye cyane w'igihugu. Ariko imbere y'uko Nkurunziza apfa ico kintu nicavugwa, byari binyegejwe. Hagize n'abamenyekana ko bayigwaye leta yarabiharira. Muribuka ko vyavuzwe ko umushikiranganje w'amagara y'abantu w'ico gihe Tade Ndikumana yigeze kuvuga ko yagwaye covid akaja kwivuza muri Kenya, ariko ico gihe leta irabihakana ku buryo yavuye muri Kenya ubwo nyene aca yinjira mu nama y'abashikiranganje kugira batwereke ko atagwaye covid. Inyuma gato haca hafatwa umupfasoni w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza aja kwivuza muri Kenya. Denise Nkurunziza agiye kwivuza kubera ko byari biri mu gihugu batagaba, bica birasamirana isi yose. Ibinyamakuru vya Kenya biramenyesha ko agwaye covid-19. Baravuga ko n'abagiye bamuherekeje bose basanze bagwaye, barabafasha nabo nyene muri ivyo bihe nk'uko vyakorwa muri ivyo bihe. Igihe muribuka ko n'umupfasoni wiwe yamaze kuja mu mahanga, ivyo bintu byose biriko biravugwa, Perezida Nkurunziza atahagarika kuja mu bikorane vy'abantu benshi. Muravyibuka gushika havuga amajambo yarababaje mu gihe covid tuzi ngene yari imeze, ariko aratwenga ibihugu abantu bambaye agafukamunwa, wewe akakita ngo agahoma munwa akabitwenga. Ndibuka itariki imwe kwa gatanu hamagaye umukobwa wiwe akamuha agashimwe, akavuga ati nyegera, akavuga ati bijya bavuga nta biriho ntimuvyumvirize. Iyo niyo mvugo yari iriho mu gihe cya Nkurunziza. Nta muntu rero yigeze avuga ngo Nkurunziza yishwe na covid. Ico gihe agipfa byarakekwa hose, byarakekwa mu makuru mpuzamakungu, ariko mu Burundi ico kintu nticavugwa. Leta y'u Burundi yashikirije ko umukuru w'igihugu umutima wahagaze, nta kintu kirenga ngaho bigeze bavuga. Ntibavuze icyawuhagaritse, ntibavuze akija mu bitaro ico yaragwaye, ntibavuze na kimwe batubwiye gusa ngo yarinjiye mu bitaro ngo ku munsi w'Imana, ngo kuwa gatandatu, hanyuma ku munsi w'Imana ngo atangura ngo kumera nk'ukize, ngo araganiriza abantu. Aranavuga ko hari abantu bari guhura ngo kuwa kabiri, ngo hanyuma kuwa mbere mu gatondo araremba acaja muri koma acarapfa. Nuko babivuze. Nta munsi n'umwe bigeze bavuga mu Burundi ko Perezida Nkurunziza yishwe na covid-19. Ndaza kuvuga ico jewe maze kuvyumva ko ico bavuze ca covid, mugabo tucumvikane ko nta butegetsi bw'u Burundi burigera buvuga ko Perezida Nkurunziza yishwe na covid, gushika bavuga ko umutima wiwe wahagaze atakindi. Abarundi barahishijwe ikintu cyabaye icarico. Ejo bundi rero niho umumenyeshamakuru Bob Rugurika nawe yagize icyo abivugako. Yaragize icyo abivugako, ariko uko we wabivuze sinigeze numva Bob Rugurika avuga ko uko abivuze bifite icyo bipfana n'urubanza rwa Bunyoni. Ntavyo yigeze avuga. We ntavyo yigeze avuga. We yaravuze ko ari amatohoza RPA imaze iyo myaka iriko irakora. Aributsa ko RPA
muri RPA bo batanguye kuvuga ko perezida Nkurunziza yapfuye, ico yarakimenyesheje, yongera aravuga rero ibyavuye muri ayo matohoza yakoze, aravuga ko perezida Nkurunziza yishwe n'isumu, ko iyo sumu yayihawe nabo basangiye ubutegetsi. Yaravuze isumu ko yavuye ntihenze umenga yavuze Mwanza muri Tanzania, aravuga ko azi ingene abantu bagiye barayihanahana gushikaho bayiha perezida Nkurunziza. Aca aranavuga ko perezida Ndayishimiye afise icyo abiziko ku bijanye n'urwo rupfu rwa Nkurunziza. Ivyo nivyo numvanye jewe Bob Rugurika yaravuze ko afise ibindi vyemezo ko azobishikiriza mu kindi gihe, anavuga ko adashobora kuvyerekana ubu kubera ko bishobora kuca bikwegera abantu, ko muri iyo ntumbero yo gukingira abantu adashobora kubishira ahabona. Uko niko namwumvise abivuga, sinzi ko ari cyo ndamwongereye ko abandi bimwumvirije ntavyo nzi, ariko jewe amajambo numvise avuga yabayeyo. Nta na hamwe nigeze numva avuga ko ayo matohoza ya RPA afise icyo apfana n'urubanza rwa General Arengiyome Bunyoni. Ivyo nivyo numvise. Ku matohoza wambaje uti none ivyo bintu bivuga vy'isumu koko nivyo? Nukuri nanje nobangira mba umupfumu hamwe novuga ngo ndabizi, novuga ngo ndazi ikintu cishe Nkurunziza, noba ninjiye mu mugwi w'abapfumu nanje. Ko ndi mu bantu bipfuza ko kuri kumenyekana, ico nico kuva mu ntango. Ivyo uza kubisanga mu byo twavuze kuva Nkurunziza bakimenyesha ko yapfuye, ivyo twanditse, ivyo twavuze hose twagomye tuvuga ko hakenewe umuco, kuko Nkurunziza yagiye nk'uko yatwaye mu gihe c'ubutegetsi bwiwe. Indiri z'abarundi barishwe bakagenda amazima yongo, abandi bagatogwa ibiziga, ntihigire haba amatohoza. Iyo amatohoza atanguye akamatohoza atigera ahera, ntitwigire tumenya ivyica abantu. Haragandaguwe abashikiranganje, haragandaguwe abakozi bakomeye ba leta, haragandaguwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi, haragandaguwe abantu indiri ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi byaragandaguwe mu butegetsi bwa Nkurunziza. Nta kuri kwigeze gutangwa ku bintu byariko birica abantu. Niko nawe vyamugendeye, uko yatwaye hicwa abantu ntihagire ikivugwa, niko yapfuye, ntiyakurikirana na kimwe, nta toza na rimwe ryakozwe rijanye n'urupfu rw'ibi bintu bitabaho ku isi. Ubundi umukuru w'igihugu apfuye bitegeza gutohozwa, amaraporo akandikwa, hakaba ico bita autopsy, bagapima ikiziga ciwe, abanyagihugu bakamenya ikimwishe. Hari n'ikindi cyadutangaje, sinzi ko abantu bavyibuka, mbere na Bob Rugurika namwumvise bishimikako, nuko abarundi batashoboye kumusezera nk'uko ubundi abakuru b'ibihugu basezegwa. Mu Burundi ntitwashoboye gusezera mu 1993, Perezida Ndadaye nawe nyene ntiyasezewe ngo abarundi babereke ikiziga, ariko ho vyarumvikana. Muri bako Ndadaye yari yazuwe amaze imisi yarahambwe, nuko ko ikiziga ciwe cyari cyarononekaye, vyarumvikana. Mugabo hanyuma uwundi mukuru w'igihugu yapfiriye mu butegetsi ni Perezida Cyprien Ntaryamira. Uyu nawe ntako bari kwerekana ikiziga kuko ntaco bari bafise, hatahanywe iminyota, hatahanywe tumanyu, ntako bashobora kuvuga ngo murabe ikiziga ca Perezida Ntaryamira mu musezere. Ku rupfu rwa Nkurunziza niho abarundi bari kwitega ko babereka ikiziga c'umukuru w'igihugu bakagisezera nkuko bisanzwe bigenda. Bashobora ahandi bamwereka igihugu cyose kigasezera ikiziga c'umukuru w'igihugu, mugabo batabishima ivyo afunga asezegwa n'abari bamwegereye. No kuvuga uretse umuryango, abategetsi bo hejuru baramusezera. Mureba ko imbere ya Nkurunziza hari hapfuye indwi zikeyi, imbere yiwe harapfuye Terensiyo Sinunguruza yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu. Twarabonye umukuru w'igihugu agenda akamusezera, aho bari kumwe bagasezera ikiziga n'abandi n'umuryango. Mugabo kwa Nkurunziza ntavyo twabonye ivyo bintu. Hariho kabaza, hari ikintu cyariko kiranyegezwa abarundi batigeze bamenya icarico. Ku matohoza umbagije uti wewe ivyuzi vyumaze kuronka bimeze gute? Navuze nti mvuze ngo ndabizi nuba mbeshe, kuko nta muco numwe gushika uyu munsi uriho kubijanye n'urwo rupfu. Ariko murazi ko amatohoza tuyakora muri Fokode, turakorageza igihe cyose abo twumvise banyurujwe, bishwe, bagiriwe nabi, turabaza
ivyo jewe maze kumva bija muri izo nzira zibiri. Iki kijanye n'abavuga ko yoba yaragwaye covid, ndamaze kwivuganira baganga bakomeye barimwo abigisha muri za kaminuza aho bahuriye n'ubutegetsi bemeza ko covid yarayifise. Aho niho novuga ngira dutandukanira gato nuko umumenyeshamakuru Bob Rugwikabo yabitoye mu matohoza bakoze muri RPA, kuko we yaravuze ko mu misi y'imbere ko Nkurunziza aja mu bitaro bari bamupimye, yavuze ku munsi umengo ugira gatatu, ari kwa gatatu aja mu bitaro kwa gatandatu, yaravuze ko bamupimye kandi ata covid bamutoye. Ico mu matohoza nakoze je sindagifise ibijanye n'imbere yuko aja mu bitaro, nta nkuru nimwe ndabifiseko. Ivyo mfise ko amakuru ni ibijanye n'igihe yari yamaze kuja mu bitaro. Nk'abo twiganiriye bakora muri bijya bitaro vyitwa natwe turashoboye vy'Ikarusi, jewe abo twivuganiye baganga baba bato bato baba n'abandi barambwiye ko igihe bamuzanye mu bitaro bwa mbere bwo batangaye, babonye umuyobozi w'ibitaro yitwararika kuzana intebe z'abakuru salon ministre, baraduza aho hantu ntibamenya uwo muntu ahagwariye uwo ari we, mugabo baramenya ko ari umukuru kuko n'abandi bakuru bari basanzwe bahora baja kugwarirayo. Barabona ko hari igice kinini c'ibitaro bamuhebeye. Hanyuma abo bazaniye ibipimo baravuga ko mu bipimo ico ca covid bakibonyemo, ababinyandikije barambwiye ko vyaboneka ko harimo covid kandi ngo itari nke. Hanyuma bakavuga ko ariko harimwo ngo ikindi kintu babona kidasobanutse icarico. Ico nukuri ayo makuru je niko ndabifise, ibindi nimo bimbaze, mugabo bo baravuga ko covid bayibona, mugabo ko hariho ikindi kintu kidasobanutse wa barabona. Abandi twaganiriye nabo baganga bandi bakomeye nabo nyene bafise amakuru, nabo nyene bavuga ibintu bisa n'ivyo. Muri ayo makuru kandi baravuga ibintu bitandukanye n'ivyavuzwe ingene yapfuye. Je mu vyo naronse bavuga ko Perezida Nkurunziza yapfuye hakiri kare cyane ku munsi wa mbere mu gatondo. Bakavuga ko yoba yarahagurutse kugira aje kwihagarika, imbere yo kwihagarika akabanza gusohora abo baba bari kumwe mu cyumba, kandi vyumvikana mu Burundi hariho iyo ngorane y'ibitaro ingene bikoze. Hari uwundi twaganiriye nawe yagwaye covid agwarira mu gihugu c'abazungu, arambwira ati jewe bansize ko kijya kigufasha guhema caba gifise akantu k'akagozi karekare gashobora gupima nk'imetero 6, ku buryo wambaye ico bita respirateur waba ushobora kuja kwiyoga, ushobora kuja kwihagarika utarinze kwambura respirateur. Acarambwira rero ati wewe Perezida Nkurunziza aho yarari iyo respirateur yiwe yari ifite akagozi kagufi nkuko bimeze mu bitaro byinshi mu Burundi aho banazifise. Hanyuma rero bakeneye kuja kwihagarika, no mukuru w'igihugu umupfasoni wiwe agwariye mu mahanga muri Kenya, kumbure ntivyari vyoroshe ingene yihagarika imbere y'abo bantu bose. Dore nibo bavuga ko yoba yarasohoye, siho nari abari bari hafi yiwe nibo bashaka gutanga izindi ntahe, aho ndi kumvuga uko nagiye ndabironka jewe. Ngo agiye rero aho muri kwihagarika arakura icyariko kiramufasha guhema, aragikura. Agikuye niho uwo muganga yambwiye ati mu gihe uba wageze kuri iyo ntambwe aho mu guhema uba ufashwa n'icuma hakijya, yagize ati ugikuye ko kijya cuma mu minota idashika n'itatu ubupfuye. Niko yambwiye uwo muganga. Sindi umuganga, sindi umuhinga, ababizi nibo babizi. Je nsubiyemwo uko nabihawe n'uwo muganga w'umuhinga. Yambwiye ati nta n'iminota 3 ushobora kukwiza utarapfa. Rero niho bavuga ko yagiye aho agiye kwihagarika, abasigaye hanze baza bumva ikintu kiguye n'inguvu, bumva ikintu kiguye, baramara n'akanya bagwana n'imiryango mu kugurura. Rero bagiye kuraba ngo muri ca cumba cyo kwihagarikamwo basanga umukuru w'igihugu yaguye, yamaze kugenda. Niko babimbariye.
niho baba baciye bamugarukana ku gitanda ngo mbe mvuga ntiyoba kuko ntavyo nemeza sinabibonye n'ukuri muze kumbabarira ngaha uko kuri turagukeneye igihugu nikigutange ibyabaye ivyo ari vyo. Bamugarukanye ku gitanda bagerageza kumufasha gusubira guhema, ariko kumva uwo muganga bavuga ati jewe uko ndabizi uko vyari mubaye ko umuntu yari yamaze gucikana, ariko bo bagerageje ibyo bashoboka byose ngo bamureanime bamusubize ashobore guhema. Niho ngo bagerageza icyo bagerageza bikabananira. Yari kumwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu w'ico gihe Tade Ndikumana, baratelefona umuyobozi wa hopitale ibyo bita Rwakarede Bujumbura bamusaba ko azana nawe respirateur yindi bakuye Bujumbura. Ikintu gitangaje bariko barambwira ayo makuru ko vyagenze bikwiye gutohozwa navyo nuko n'icyo cuma cyomufasha guhema bagipakiye ngo kamyonete bagishira mu modoka iva i Bujumbura iji Karusi urugendo rw'amasahane, kandi bafise umukuru w'igihugu aremvye bagira bati tugatumufashe gusubira guhema. Bayipakira imodoka amasahane kuva i Bujumbura gushika i Karusi. Murasigara agira ati ubwo vy'ukuri abo bantu bari bagikeneye ko umukuru w'igihugu akira? Ntavyo nzi, nta nyisho mfise. Ivyo vyose bikwiye gutohozwa abarundi bakayibwirwa tukamenya icabaye. Hanyuma ya respirateur bayishikanye ngo birabananira kuyikoresha, sinzi vyagoranye navyo sindi umuhinga wavyo. Niho baca barondera abandi baganga barimwe abahinga mu bijanye ngo no korosha imitsi, hari imiti bamuhawe ngo bakorosha, ariko urumva kubwa wa murangira ati umukuru w'igihugu yari yamaze gupfa. Bavuga ngo bagomba korosha imiti nayo umuntu yamaze kuma, bagomba korosha imitsi nawe yamaze kuma. Niko kuca barondera umuganga baramubaza ko bafise iyo miti bakeneye. Umuganga yoba yavuye kuri Kira Hospital hose mu mvuga nti yoba mugome munyumva neza. Niko kuca mubaza aremera ko afise iyo miti, bamurungikira ngo abasirikare baza kuyitora, bamusaba ko bogenda bajanye. Ariho hamwe twumva ngo hariho helicopter ivuye i Bujumbura kajugujugu itwaye abaganga bagiye kuvura umukuru w'igihugu i Karusi. Aho ni mu masaha 5 saa 4 saa 5 indege iragiye, byo byatwaye iminota 30 abarashitse. Niho bavuga bati uwo muganga ashitse ngo yashitse akarira abo yasanze bari ngaho babwira ati ibi bintu muri kumurakora nibiki, muracari ko mugerageza kuvyura umutima w'umuntu yacikanye kera, mwamushaka kumuvuna imbavu. Ati muri ko mushaka kumuvuna imbavu, muri ko murondera iki? Uyu muntu nimubona ko yacikanye kera. Niho haho rero bamwe bajugumira avuga ati turagowe, tubisigura gute, baza kubona gute ko twagerageje ibishoboka byose. Aho hantu niho mvuga ni bitohozwe. Umuntu wese afise uruhara mu rugo rupfu, umuntu wese hari icyo atakoze yategereza gukora muri ako kanya bisigurwe. Navuze nk'akaroro k'ikintu gitoyi gusa, ingene respirateur bayishira mu modoka ikayitwara amasahane, kandi hariho indege yari gushobora kuyitwara mu minota 20-30 ikabishitse Karusi. Aho hari ibibazo byinshi rero, biboneka ko hari ibintu byinshi vyanyegejwe bikwiye gutomogwa neza. Hari n'amakuru avuga ko ikiziga c'umukuru w'igihugu coba cabitswe ahantu hatabika neza, hadafite ukanyisha neza, kikononekara mu mwanya muto. Ivyo byose nibitohozwe, abarundi babwiga ukuri, nimba hari ufise ikosa abihanirwe. Rero abo baganga je twavuganye bo baremeza ko umukuru w'igihugu covid yarayifise, ariko kandi ico nikice gisigura ko ivy'isumu navyo bica bitabavyo nuko bitohoza byose. Bob Rugurika aravuga ati twaratohoje muri RPA, kandi amatohoza ya RPA ari mu matohoza mu Burundi ya mbere akomeye nayo akogwa, kuko nta bandi dufise bagiye baratohoza ibintu bikomeye bakavyerekana bakerekana ivyabaye. Ikintu cyatohojwe na RPA kiba kiri mu bintu nubaha cyane jeyo. Nukuvuga ko aya makuru afise nayo atarashigwa habona, hatarashigwa habona ivyemeza afise ataravyerekana, arahambaye nayo nyene ku buryo vyose vyokoregwako. Ikintu gihambaye hapfuye umukuru w'igihugu, ku bintu bijanye n'ubuzima bw'umukuru w'igihugu nta kintu na kimwe kiba gitoyi, ikintu cyose kimwerekeye kirahambaye. Nuvuga umuntu wese yavuga ati ndafise ico nzi ku rupfu rw'umukuru w'igihugu akwiye kubazwa,
akavuga ivyo bintu azi vyose bigakurikiranwa bikamenyekana, hariho abafise ikosa bakabihanirwa. Nimba umukuru w'igihugu yari yarishano, umukuru w'igihugu nimba yari yarishano, yari yarisumu, ivyo bintu nibitohozwe bimenyekane. N'ubu yamaze guhambwa, bagiye bagafata ibisigarira vyiwe babipimye, ntikibuza ko isumu nimba yaraririye n'ubu baribona. Nimba yari covid yamwishe bitomogwe, nimba yaravuye uko bikwiriye bitomogwe, nimba hari icabuze mu kuvugwa kwiwe bitomogwe. Ivyo ni ibintu numva ko bisanzwe cyane bidakwiye guteza induru. Bobo yavuze ko afise icyaza ahubwo no kumushimira uwo muntu yitwararitse ubwo buzima bw'umukuru w'igihugu. Je numva ko akwiye ikidari, hanyuma ivyazi yumvirizwe, bamurungikire komisiyo rogatoire imusange yari imwumvirize, atange amakuru yose y'ivyo afise. Ku bijanye naho bishobora guhurira n'urubanza rwa Bunyoni, nungaha jewe hari amakuru mfise matoyi atari manini, ariko nayo nyene nibaza ko atakwiye gufatwa minenegwe. Bariko baravuga ngo General Bunyoni yararondeye umupfumu. Uwo mupfumu bakavuga ko yoba ari umuntu bavuganye ko yoshobora gushikira President Ndayishimiye akamuha isumu. Ico numvise baba bashaka kunyegeza batipfuza ko kivugwa ngo abarundi bacumve, nuko uyu mupfumu bavuga yitwa Emmanuel Ntikazohera wo muri komine Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi. We nyene hari amajwi yiwe aho yoba yiyemerera ko yahaye isumu umukuru w'igihugu. Mvuze nti yoba ari navyo vyoba vyatuma wa Bunyoni yoba nawe yarashobora kwizigira ko uwo muntu hari ibintu ashoboye. Mugabo Bunyoni yisiguye avuga ati je nashaka kubimenya ko ivyo bintu ari vyo canke bitari vyo. Ivyo bintu byose nibitomogwe, kubera iki biguma mu gipfungu ari ibibazo bikomeye cyane. Nimba bariko barondera bafashe Bunyoni ko yagombye kwica President Ndayishimiye, ni kubera ko uwo muntu nawe yoba harimo amakuru avuga ko yoba harimo afise uruhara mu rupfu rwa Nkurunziza, we nawe atacabazwa. Ni gute umuntu avuga ku bintu biteye ubwoba gutyo? Mu mwanya wa mbere muravyibuka Bunyoni amaze gufatwa haciye nk'iminsi ine gusa, tariki 25 z'ukwa kane, uyu mupfumu wo mu Ruyigi nawe yaciye anyuruzwa. Amakuru dufite avuga ko yanyurujwe n'abantu bari mu bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu President Ndayishimiye. Uyu mupfumu aramara iminsi atazwi iyo yajyanywe. Mu nyuma haciye amezi, wa mupfumu asubira kugaruka mu kazi kiwe mu Ruyigi, aratekana, abangaha atangorane. Uwo mupfumu avuga ko yaguriwe impuzu, avuga ko yaguriwe ipikipiki kugira yice umukuru w'igihugu. Ni gute umuntu nk'uyo mu butungane nawe adakurikiranwa? Ni gute Bunyoni avuga ati nzanira uwo muntu ntibamuzane? Aho hantu hari ikibazo. Umuntu yageze ku rugero kuvuga ko ahisemo umukuru w'igihugu, ni gute atabazwa? Hanyuma ikindi kibazo gihambaye ngaha, mbega uyu muntu yari buhisemo gute umukuru w'igihugu? Yoba ari umuntu asanzwe yahora azarahura na President Ndayishimiye ku buryo bafise ingene babonana, akaba yari kurwikanwa isumu akarimuha nkuko yivugira ko n'uwundi yoba yararimuhaye? Ivyo bintu byo bikorwa gute? Aho rero hakenewe umuco. Rero ntaco mfise ndahazi ko ambaje ati nivyo sindavyemeje, ntaco nzije nanje. Ni nkuko uyu muntu yitwa umupfumu yoshobora kuba ari umukozi w'iperereza yakoreshejwe kugira ngo ate Bunyoni mu mutego. Bagasanga abo babwiwe ko uyu muntu afise amakuru, bagahabwa ayo ma audio yiwe yoba yarafashwe, navyo bishoboka ko vyateguwe byose n'iperereza, hanyuma bikaza guta umutego Bunyoni agira ati uraronsa ibintu biza kugufasha kwica umukuru w'igihugu bitari byo. Ivyo byose ni ibintu bishoboka. Rero birasabwa ko byose bitohozwa neza. Mbega none vyagenze gute ngo ivyo bavuganywe n'uwo mupfumu na Bunyoni navyo bice bishikira iperereza? Vyaciye he? Vyagenze gute? Aho hose hariho ibintu biba bikwiye gutomogwa. Je rero nta kintu kinini ndabivuze ko bino bintu, kiretse kuvuga ko aha hantu hakenewe umuco. Ni biki vyabaye? Ibi bintu binyegezwa abarundi ku rupfu rwa Nkurunziza ni biki? Ninde afise inyungu ko biguma mu gipfungu? Aho hantu nuko je ndacumvise ko
wambajije uti natwe ntukitwizera ugira uti ni gute mwebwe muba mwirukanywe na Bunyoni mu nyuma mugasubira mukavugana na Bunyoni uti cyane cyane Bob Rugurika. Reka ngahe iki ndamaze kucumva n'abantu benshi ariko je novuga ico ndacibazako. Cyambere coco ndakumenyeshe ko je ntarigera mvugana na Bunyoni, ico ntakiriho. Bunyoni turigera tuvugana n'umunsi umwe. Bunyoni nari maze kumubona amaso mu yandi nkiri mu Burundi ngira incuro zibiri. Hari inama nigeze gutumirwamwo kuri hoteli yitwa Royal, sinibuka ko ari Royal, hariya hari Bujumbura. Ico gihe iyo nama yavuga nimba ntibeshe byari ibibazo bijanye n'aba bahunguka bangene bakwa amatongo, bya bibazo bya CNTB. Bunyoni ari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu, araheza abari we aravuga ijambo muri iyo nama. Aho naramubonye twinjira turanamuramutsa, yabahagaze ahari abakuru nyene turabaramutsa. Niho novuga nibuka niboneye amaso mu yandi General Arengiyome Bunyoni. Jewe si umugenzi, ntaco tuzinanye ko ntaco duhurira ko ntaco tuvugana na Bunyoni. Ico nukuri ico ndagitomore ngaha ntuwave unyitiranya ngo mbwire ngo gende umugenzi wa Bunyoni, ntaco tuvugana na kimwe duhurira ko na Bunyoni. Muribuka yuko nigeze no gushira habona ibitutsi natutswe na Mukabunyoni, ngira abantu benshi baravyibuka. Mukabunyoni ico gihe nariko ndatohoza ku rupfu rwa Lydia Nibogora. Hariho amakuru yerekana ko Lydia Nibogora yari umugenzi wa Mukabunyoni. Hariho uwundi mugore agira gatatu bahurirako yitwa Regina, bari bafise akagurupe yo gusengera hamwe. Hariho rero amakuru ico gihe nari mfise yavuga ko aba bantu bafise uruhara mu rupfu rwa Lydia Nibogora. Bampa nimero y'uwo yitwa Regina, kuko iyo umuntu turiko turamutohoza ko turamwandikira tukamubaza ashimye akatwishura canke ntatwishure. Nandikiye Regina, bihurana nuko Regina yari yicaranye na Mukabunyoni muhira kwa Bunyoni. Telefone icifatwa na Mukabunyoni. Aho kwishurwa na Regina nagiye kumenya mu nyuma ko nariko nishurwa na Yasente niyo nkuru. Rero amajambo yu Yasente yanyandikiye n'ibintu vy'ibitera soni, mwiba ko nigeze gushira habona ndavyereka abarundi bose ibintu bivugwa muri iyo nzu. Natutswe ibintu vy'ubugesera, kavuga ko turi ubwoko bubi, turi ubwoko bukunda ubutegetsi, atazi ico tuburonderamwo, twama turondera kubutembagaza. Ibintu uyu munsi byo vyagirizwa umugabo wiwe, nibaza ko nabitutswe bihagije n'umukenyezi wa Bunyoni. Rero nta bucuti nuko nifitaniye nabo bantu jewe. Ico nico novuga hano, kandi nagiye ndashira habona kenshi ibintu bijanye n'ivyaha mvuga ko Bunyoni akwiye gukurikiranwako. Ntaco duhuriyeko. Ariko kandi ntibisigura ngo iyo Bunyoni bishika akanyandikira ngo sinari kumwishura. Ntibishikura ngo iyo Bunyoni ashaka kumvugisha ngo sinari kumuvugisha. Muri ubwo butegetsi ndavugana n'ubushinyo ko tuvugana wese. Nukuri hariho abategetsi bari hajya tumaze kuvugana, hariho abadufasha kuronka umuco ku bintu tuba turiko turatohozako. Hariho abo bishika uyu munsi ugasanga mwavuganye akagutuka canke mwavuganye akaguha n'inkuru, ariko bukeye ugasanga niwe agiye kuri stade akavuga ibintu by'ubugesera kuri wewe. Ivyo nama nabivuze kenshi. Bisigura ko je ntashobora gutangara numvise ko umumenyesha makuru avuganye na Bunyoni. Iwanje nta nakimwe gitangaje ngaho, nta nakimwe numva ko gitangaje. Iyo bariko baravuga ko barondeye amakuru bavuga ko barondeye abantu bose, nta nakimwe kiba gitangaje mu ngaho. Rero ko Bob Rugurika ashobora kuvugana na Bunyoni, ku bwanje ico ni ikintu gisanzwe, kuko twese turashobora kuvugana n'abasendefdd n'abavukanyi bacu nabo nyene. Turavugana bari mu butegetsi n'abataburimwo, imbonera kure turavugana ni nyinshi zitwandikira zinatumenyesha ya makuru duha dushira habona y'ibyabaye mu gisirikare. N'abasirikare benshi tuvugana, nama navuze muri ndondeza ko isoko ryacu mwipereza ry'igisirikare ryatubwiye nk'amakuru y'umuntu yanyurujwe n'ipereza ry'igisirikare, nama nabivuze kenshi. Rero aho ejo nibyashika kumva harabonetse umuntu avuga bati baravuganye, nta nakimwe kizoba gitangaje. Kumbure ico tangaza nuko twokumva hari ikintu bakoranye kitari ciza, umuntu nka jewe ugasanga yakoranye n'uwundi muntu wo mu butegetsi muri abo bakora ibibi, hakagira ikintu kibanga dukorana kandi kibi. Ivyo nivyo vyoba bitangaje.
rero kuri ico ivyavuzwe kuri Bob Rugurika numvise vyose yaravyiyamirije, yaravuze ko bamubeshera. Bunyoni muri sentare ntiyabihakanye, ariko Bob Rugurika yewe yaravuze ko atari vyo. Ni ico bita mu mategeko bavuga ngo parole contre parole. Muri ico gihe abantu babiri, umwe yavuze yemeje ati cyarabaye, uwundi ati nticyabaye, cangira iki muri ico gihe? Canumviriza gusa nkaja ku ruhande, umuntu akarindira ko ukuri kose kuja habona. Ni ivyo vyonyene nshobora kubivugako. Rero nizere ko ico kitotuma utakaza icizere c'umuntu, kuko nawe wonyandikira no kwishura, kandi numvise ibintu umbaza ari ibintu kenshi bitoroshe byo ku ruhande rw'abangwanya, ariko ejo vyoshe ukambwira uti ndashaka ko tuvugana, sinokwanka ko tuvugana. Nico kimwe n'abandi bose abarundi je mfata ko bose turabavukanyi. Hari uri mu ruhande uru, ejo azoba ari muri uriya. Hari mu ngorane uyu munsi, uri mu ngorane ejo azoba ari heza. Hari uri heza, ejo azoba mu ngorane. Ni nk'uko ejo Perezida Ndayishimiye yogira ingorane agafatwa, tugasangira yicwe, tugasanga mu manza ariko ararenganywa. Bazi biriko biraba ubu, turabona ko atanumwe adashobora gushikirwa. Ejo ashobora kuba ari Ndayishimiye. Nta na kimwe kizombuza kuvugirana Ndayishimiye igihe azoba ariko baramuhonyora. Ashobora kuba ari Reverien Ndikuriyo, nta kizombuza. Nk'uko ashobora kuba Gatongwasa, nk'uko ashobora kuba uwundi munyapolitike, nk'uko ashobora kuba umumenyesha makuru, nk'uko ashobora kuba umurundi mutoyi, nk'uko ashobora kuba umuntu wa nyuma abantu bakengera. Bose ndabafata co kimwe, abarundi bose nabavukanye. Naho nogarukiriza, mbona nafashe umwanya munini cyane, wambaje ikibazo kirengeje kinini, nanje nashimye kucishura mu bwaguke bwose, ataco mpishije, uko ndacumva nyene niko nshimye kucishura. Murakoze ku kabazo mwambagije, nizere ko gafise abandi kaza gufasha. Tuno tubazo tubiri twa Munyaneza w'Imasisi be na Jean Claude wo muri Namibia, natwo ndadushimye. Tuje inyuma y'inyishu nari mpegeye gutanga mu kanya, inyishu yavuga kuri bino bibazo nyene babajije. Rero mwebwe nta sinza guteba cyane, kuko muraza gusanga mu nyishu natanze imbere harimwo inyishu ku vyo mwagiye murambaza. Hariho utuntu dukeyi mwongeye ko ngira nce ko mu mwanya muto, imbere yuko nja kwakira abandi banyagihugu benshi bambajije badasanzwe bari muri groupe, tuhave turangiza kino kiganiro. Munyaneza bwa mbere ndamushimira ko atari umurundi, akaba yitwararitse rwose ibibazo by'uburundi gutya. Wagira ati none nimba Evariste Ndayishimiye afise uruhara mu rupfu rwa Nkurunziza, bigenda gute ngo hapfungwe Bunyoni yagirizwa ko yashatse kwica umukuru w'igihugu, bakaca bareka Ndayishimiye nawe yoba yaramaze kwica umukuru w'igihugu? Mumbabarire, namaze kubivuga ko atacemezo na kimwe mfise kuri bino bintu. Nta cemezo na kimwe mfise. Uko nishuye kiriya kibazo, navuze ko hakwiye gukorwa amatohoza. Amatohoza vyiza yoba amatohoza mpuzamakungu, kuko biragoye rwose ko amatohoza yokorwa na Ndayishimiye, na leta ya Ndayishimiye, kandi mu gihe nawe yoba yiketswe muri ico gihe hariho amakuru yoba avuga ko yoba arimo. Ariko nibutse ko Bob Rugurika, uko je namwumvise, atigeze avuga ngo Ndayishimiye yarishe Nkurunziza. Bob Rugurika amajambo yiwe yavuze ati Ndayishimiye arafite ico abiziko. Urumva ayo n'amajambo biratandukanye. Kuba afite ico abiziko no kuba yaramwishe birashobora kwegerana canke gukwegana, mugabo je nshima kuguma nkoresha amajambo umuntu nyene aba yarakoresheje. Rero sinje kuvuga ngo yaramwishe mu gihe nayo matohoza wabikoze ko atabivuze gutyo. Urumva ntaco ndabiziko n'ukuri. Mugabo abaye abifisemo uruhara, ntaco buza ko nawe nyene atohozwako. Nimba abifisemo uruhara, nawe nyene yotohozwako. Impfu z'abakuru b'ibihugu n'impfu zubahwa, ni nkuko twabonye ko zidaheranwa, naho haca imyaka bitinda bigasubira bakagaruka. Uriko urabona urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye rugaruka haciye imyaka 30.
urumva n'uru rwa Nkurunziza nimba yarishwe umwanya wose uzohaca ntawonze, ariko burya ico kibazo kizosubira kigaruke, ndavyibaza. Rero aho kumwe navuga je nsaba ko hobaho vy'ukuri amatohoza atawabarira kandi yigenga vy'ukuri. Ico kintu cose kiza kiravuga kijanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza kigakurikiranwa. Navuze ko ata kintu gitoyi kibaho iyo kivuzwe ku mukuru w'igihugu. Abavuga ko yariye isumu nibumvirizwe, ivyemezo bafise nibikorerweko. Abavuga ko yoba yaragwaye covid nibumvirizwe, ivyemezo bafise nibikorerweko. Abavuga ko hariho no kuba atakurikiranywe neza mu bitaro uko vyategerezwa nibumvirizwa, hanyuma bitohozwe. Nimba nabo nyene bariho abagize amakosa muri iyo nzira babihanirwe. Ibivuga ko hari umupfumu yoba vyiyemerera ko yagize uruhara nibitohozwe, hanyuma nimba yarakoze uruhara koko abihanirwe. Aba yataruhara afise naho yezwe. Naho mpagaze mu bintu bene niko nama mvuga iminsi yose, nibitohozwe. Ibi bintu bivuzwe ni vyinshi cane, nibitohozwe. Abantu ntiboza kutubwira ngo baritwaritse impfu z'abandi bakuru b'ibihugu, hakaba wundi mukuru w'igihugu vyiwe hatanguye kuvuga ibintu biteye ubwoba nk'uku, leta ikaguma inumye. Ivyo bintu ntivyumvikana, nibitohozwe, bimenyekane neza ivyo ari vyo. Ni nk'uko namaze kuvuga ko bitangaje kumva ibintu biteye ubwoba nk'ibi vyoba vyaravugiwe mu makomisiyo yakoze amatohoza, mu bumvirije Bunyoni, nimba abacamanza baciye rujya rubanza mu mwiherero, ibi bintu vyoba vyaravugiweyo, nimba muri parke ibi bintu vyoba vyaravuzwe, nimba ama audio nabonye parke ivuga ko ifise koko bino bintu bivugwamwo, hanyuma parke ikaba yarabibonye ikavyihoza ntibikurikirane. Erega abo bantu bose bakwiye kuzokurikiranwa. Yaba procureur general de la République yoba yaronse ivyo bintu ntabikurikirane, yaba abacamanza ba Cour Supreme boba bararonse amakuru ajanye n'ivyo bintu ntibayakurikirane, n'abandi bose. Abo bantu bose bakwiye kuzokurikiranwa bose, bakavuga impamvu ivyo bintu vyoba vyaracitse imbere yabo ntihagire na kimwe bakora. Abo bose mu nyuma hari ibindi vyaha bishobora kuzobajako. Nuko ndacumva. Wambajije Munyaneza uti mbega ndavye ingene witwararika ivy'igihugu ntiwokwitoza nawe ngo urongore igihugu. Ico murumva ko kitanashoboka. Umuntu bamaze kumushyirako imanza zo gupfunga ubuzima bwose, urumva ko ivyo kwitoza vyovyo, kugira witoze ubanza kuba mu gihugu. Kwitoza hariho iyo casier judiciaire babanza kweza, kwitoza hariho no gushaka kwitoza. Niwumva n'umurongo muremure. Ariko intambamyi zozo nuko atani igihugu uyu munsi mfise. Urumva uwutakigira igihugu ntaja mu vyo kwitoza atani igihugu afise. Ariko nikizotuza ko tuguma tugira uruhara ku bijanye n'ubuzima bw'igihugu cacu. Buriya umuntu agirira akamaro igihugu ntateza kuba umukuru w'igihugu. Mu kibanza cose umuntu arimwo usanga hariho vyinshi abashobora kumara. Rero ndagushimiye ko numva kunyizigiye, numva kushima ibikorwa vyanje, ndabigushimiye. Urakoze. Hanyuma kuri Jean Claude ari muri Namibia, nawe nyene ntiyatandukanye cyane n'ivyavuzwe na Munyaneza kuri ibi bijanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Gusa yasizemwe ikindi ati waragira ati nimba umukuru w'igihugu ahari uyu munsi yaragize uruhara mu rupfu rw'uwo yasubiriye, ivyo bintu vyotohozwa kandi nawe nyene akabihanirwa. Kurundi ruhande naho nimba bariko bamwambika ibara, naho nyene vyotohozwa, abamwambitse ibara bakabihanirwa. Yanambagije ko umukuru w'igihugu atokwitwarira abo bamwambitse iryo bara. Jewe mvuge kwa kundi nyene, bwa mbere bwo sinumvise Bob Rugurika yagiriza umukuru w'igihugu ko yishe uwo yasubiriye. Navyo numvise. Ico numvise nuko avuga ati arafise icyo abiziko. Urumva ico n'irindi jambo umuntu yava mutamika ivyo atavuze. Hanyuma avuze ko afise icyo abiziko, nimba umukuru w'igihugu ico co mushavuza kumva ko bamurengeye akarimbi, kwitwara n'uburenganzira bw'umuntu wese. Ico ntacyo vyoba bitwaye, yomwitwarira bakumviriza. Muribuka ko Perezida Nkurunziza yitwariye umuavoka Maître Menge, aritwarira uwundi murundi aba mu Bufaransa. Urubanza ruraba mu Bufaransa baragumviriza, hoho
hari abacamanza bigenga urubanza bararuciye rero n'uwundi agombye kwitwara nta wo mubuza boheza bakabumviriza bakamwishyura ariko mvuge ko gushika ubuje mu byo numvise bo burugurika nawe muhava mwambika ibara kuko sinumvise ibyo bintu bivuga ko ndayishimiye yishe inkuru nziza numvise gusa avuga ko umukuru w'igihugu afite icyo abizi ko ibyabaye nico numva ariko twese duhuriza ahantu hamwe urupfu rwa nkuru nziza rukwiye gutohozwa vuga umukuru w'igihugu ntiba rusanzwe nkuko kandi n'izindi mpfu z'abarundi dukwiye kumenyera ko ata muntu apfa ibintu bikagenda gutyo bidatohojwe iyo biboneka ko hashobora kuba harimwo ikitumvikana hanyuma hariho n'uwundi mugwi nibazo hambaye nico umuryango wa perezida nkuru nziza wo buvuga kuri bino bintu umva twese turavuga twararonse amakuru ameze uku abandi baronse amakuru ameze kuriya ntituzi amakuru umuryango wa nkuru nziza ufise nuko umuryango wa nkuru nziza nawe ufise amakenga nkuko twebwe tuyafise ntaco ndabizi ko kandi sinibaza ko nabo binoroshye ko babaye bafite amakenga bo yavuga kumbure barashobora kuvuga imvugo ya politike itabashyira mu ngorane mugabo sinzi ko babaye bafite amakenga nk'uko biko biravuga ko nabo boheza bakemera kubivuga bene uko biriko biravugwa rero ndabashimiye namwe ko mwabandanije kubaza nk'uko nari ndabivuze ibibazo byanyu nari nabyishyuye ko mu kindi kibazo murakoze